Hello friend and family, ndabagumbiriye abakunzi bacu aho muherereye mu bice bitandukanye mukurikirana Tubitegure TV umunsi ku munsi mukaturabira video. Ndabagumbiriye kandi ndabashimiye cyane. Imana ibahezagire kandi izirahezagire ibikorwa by'amaboko yanyu aho muba muriko murakorera ibikorwa vya misi yose. Uko mumenyereye kuri Tubitegure TV turateka, n'uyu munsi naho nyene tugomba duteke igitigu, inyama y'igitigu mugabo itarimo isosi, inyama y'igitigu yo mu bitunguru. Narigize kubereka video y'ukungene utegura inyama z'ibitunguru nkuko ngira murayibona, mwarayikunze murabinyereka. Uyu munsi rero ngomba ndabereke inyama y'igitigu yoyo, kandi ico gihe murabona ko zari inyama nyinshi zari zo mu rubanza. Mugo ubu nyene n'ibyo gutegura wibereye muhira by'abantu bakeye nyene, izo nyama zari ziryoshe kandi zari zo mu rubanza, abantu bose batashe bari kugura kabisa. Hanyuma ndabereka inyama y'igitigu yo mu bitunguru. Nkuko mubibona iyi ni inyama y'igitigu nakoresheje inusu, nabanje gucisha mu tuzi dukeyi ndateka birabira. Inyama y'igitigu iroroshe, naho wogira kuyiteka isawa irasha, mugabo jewe nashimye kwenda kuyicisha mu tuzi dukeya kugira ngo ishe neza ntihagire ikibazo itera umuntu. Hanyuma namaze kuyicisha mu mazi, ngomba rero nkarange. Amavuta amaze gusha nsukamo za nyama. Bihangana uyu munsi nakoze mw'ijoro ntihabona neza, mugabo ndibaza ko mubibona. Mbona umunyu uciye nshiramo, ndazicisha mu mavuta ubone ko zumutse nyene zigumye zahinduye couleur. Hanyuma murabona ko zamaze kumuka, zahinduye couleur. Aha ngomba ngabanya amavuta kuko ni menshi, hanyuma nce nshiramo ibitunguru. Namaze kubikata, murabona ko amavuta nayagabanyisha. Nyuma zimeze neza, ngomba nshiramo ibitunguru navyo. Murabona ko ni ibintu vyoroshe cyane. Ushizemo ibitunguru uzurarindira akanya gatoya, hama ukavanga kugira bishe impande hose. Murabona ko ari ibintu vyoroshe kandi biraryoha.
aha murabona ko ibitunguru biriko birasha. Utu unye ngomba nshiremwo, iyo ni poivro na seleri na tungurusumu, nari namaze kubirapa, nabirafye neza ndabishiramo. Hama ako n'akadimu, shiramo indimu agapande, mugabo sindakamariramwo, no kuvuga nshiramo nk'ikiyiko kirya kinini c'umutobe w'indimu, hanyuma bandanye mvanga. Iyo nayo ngomba nshiremwo ni kibe magi, ndashiramwo udukibe tubiri turakwiye, kugira umunyu ntube mwinshi, hanyuma nashizemo umunyu, hama nce mvanga. Aha ngomba nce nshiramo umufa nari nasigaje wari mw'izo nyama. Yego murabona bimeze neza cane, murabibona. Ku burobe abantu bari hagufi mwegere hafi kabisa, mwegere hafi dufungure inyama y'igitigu y'ibitunguru n'uburobe. Ndibaza ko naho ntokurirwa ndavuga ngo mukore subscribe, nambere mushasha ngaha nukuri bamaze kuyikora, ndagushimiye. Nawe wayikoze kera, gira share ku bagenzi canke partage, hanyuma ugire like na commentaire. Ngomba nshiremwo agapiripiri, hanyuma mfundikire agapiripiri gashe tuja ku meza. Voilà, murayibona inyama y'igitigu n'igitunguru. Mubonye ko twakoresheje ibirungo bisanzwe. Ukoze inyama y'isosi koresha amahera menshi, mugabo ukoresheje igitunguru nabonye gushiramo ka magi, gushiramo n'indimu gusa, ukabura ronse imfungurwa z'akanovera ziryoshe cane. Bwa burobe rero hariho n'agasalade nakoze ku ruhande. Murabona ko ibintu ari amavuta kabisa. Agasalade ka karoti na kokombure n'igitunguru gusa. Karibu dusangire. Ndagushimiye wewe wabanye nanje uyu munsi, kandi ndabahamagarira kubandanya muturabira video mukaziheza, mukapana kuyugurura hama mugaciheba. Yugurure hanyuma uyirabe ihere, niho uzoba udufashije cane. Ndagushimiye wowe wabanye nanje, naho muri video zikurikira umwanya wo gufungura. Voilà, biraryoshe kabisa. Aba inyama iroroshe, umwana arayifungura, umuntu akuze arayifungura, naho bari wa muntu akuze atagifise amenyo, arayifungura kabisa. Ngaha urashobora kubikoza ikintu ushaka, swat ubugari bw'imyumbati canke bw'ibigori, sinzi, mugabo biryoshe ku burobe kabisa, biryoshe ku burobe no ku bugari bw'ikivundi. Yego, ndabushimiye rero, ndabakunda kandi abategurira ibintu vyiza vyinshi. Mubandanye mudukurikira, tagusubira inyuma, dutere imbere hamwe namwe, byose birashoboka. Bye.